Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Hejuru TV ni imboneshakure ikorera kuri YouTube ibagezaho amakuru avugwa mu bisata bigiye bitandukanye harimwo ica politike, umutekano, agateka kazina muntu, ubutungane, inkuru zivugwa mu kibano, ibitangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, ingingo n'abatangazo, hari kandi ivyo tubatohoreza biba vyarungitswe n'amasoko yacu dufise irya nino, tutibagiye n'ibivugwa ku bimenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi. Turi kuwa Mungu kw'itariki ya 12 Rusama 2024, tubazaniye amakuru avugwa mu mutekano. Uyu munsi rero mbere yo gutangura inkuru tubazaniye muri uyu mwanya, reka tubasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho. Hari inkuru nyinshi ziriko zibandanya kuvugwa kuri ba bantu bagavye igitero c'amagrenade ku munsi wa gatanu hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ku munsi w'ejo niho umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Pierre Nkurikiye yerekanye abantu 6 bivuga ko ari bo bagavye ico gitero, ndetse hagirizwa Red Tabara na leta y'u Rwanda ko ari bo bashigikiye izo nkoramabi n'ubundi ziriko ziragaba ibitero mu gihugu c'u Burundi. Inkuru rero tuza kubagezaho inyuma y'iyi, turaza kubagezaho vyinshi vyagiye bitangazwa. Pacifique Ninahazwe yagirijwe ko yoba ari mu bashigikiye izo nkoramabi, turaza kubigaruka ko nawe yagize ico atangaza. Ariko kandi ku isanamu yagaragaye abantu 6 berekanwe ko ariko bateye ibisasu mu gisagara ca Bujumbura. Bob Rugurika yavuze ko hari abari bamaze iminsi mu gasho k'iperereza baranyurujwe, ndetse ko birerekana ko ari ububeshi n'irementanya vyateguwe n'ubutegetsi buriho mu Burundi. Ivyo turaza kubigaruka ko mu makuru yacu tuza kubagezaho inyuma y'iyi. Muri uyu mwanya rero mutwemerere tugaruke ku itangazo ryatanzwe na Red Tabara. Umurwi rero urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara wamirira kuri vyagereje vya leta y'u Burundi biwegeka ko ibitero vya grenade zamejaguwe mu bice bitandukanye vy'umugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu Bujumbura ku munsi wa gatanu. Mwitangazo umurwi Red Tabara rero wasohoye wagize uti: mu kiganiro ubushikiranganji bujejwe umutekano w'u Burundi bwakoranye ku munsi wa gatandatu n'abamenyesha amakuru, umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Pierre Nkurikiye yegetse ibitero vya grenade ku murwi wa Red Tabara. Kwihutisha kwegeka ibitero bigabwa mu Burundi ku mpande zitandukanye atamatoza yimbitse arakorwa, bitera kwibaza uruhara rwa leta y'u Burundi muri ivyo bitero. Iryo tangazo ryashizwe ko umukono na Patrick Nahimana avugira igisata ca politike muri Red Tabara, ribandanya rigira riti: Red Tabara irahakanye yivuye inyuma uruhara muri ivyo bitero. Nta musi warimwe uyu murwi uzigera ubangamira inzirakarengane z'abasivile. Muri iryo tangazo rero twabonye ikopi yaryo. Red Tabara yongeyeho igira iti: ubutegetsi bw'u Burundi bwari bukwiye kwitaho ibibazo bikomeye bihanze Burundi, aho kwitoza utunyoni mu gusamaza abantu bavuga ko buri mu matohoza y'amabi buzi neza ko bwakoze. Red Tabara irahojeje imiryango y'abakozwe ko n'ivyo bitero. Red Tabara rigize ico ivuga mu gihe abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bemeza ko ibitero vy'uno wa gatandatu ari nk'inamico y'ubutegetsi bw'igihugu igamije gusamaza amakungu n'abanyagihugu kugira ibibazo bimaze iminsi bihanze Burundi birimwo ubukene bw'igitoro buri ku rwego butari bwabe kuko kuva Burundi bwabaho, n'amajambo perezida w'u Burundi amaze iminsi ashikiriza akavugisha benshi ku mpande zitandukanye vyibagiranwe, ndetse n'abatishimiye ifungwa rya Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi bifuza kotsa igitutu ubutegetsi. Hari radio rero Ijwi rya Amerika n'ubundi naryo ryagarutse kuri iyo nkuru, ivuga ko ritabashije kuronka wemera kuvugira ku magaragariza impungenge zemejwe n'abatandukanye bakurikirana hagufi politike y'u Burundi, barimwo abatavuga rumwe na leta n'abegera ubutegetsi. Ico bikoze ku mbuga ngurukana bumenyi ku munsi wa gatanu mu gatondo hari hiriwe ubutumwa bugabisha abanyagihugu bubasaba kwiyubara kuko umutekano ushobora guhungabana. Uruhande rero abanditse ubwo butumwa bwo kugabisha imbere ko za grenade ziterwa ku wa gatanu begamiye
Ijwi rya Amerika, iyo radiyo ivuga ko itashoboye kurumenya kuko rukoresha amazina rwihishwa arimwo nk'ayitwa Urutare. Twanabibagejeje ko rero kuri iyo nkuru ku munsi w'ejo. Hagati aho rero n'Uburundi rukaba bwaregetse kandi ico gitero vyo ku wa gatanu ku Rwanda, naho ntaco u Rwanda rero kugeza uyu mwanya ataco rwari bwabivugeho kugeza igihe iyi nkuru twari turiko turategura muri iki gitondo. Incuro zitari nke Alain Mukurarinda Icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda yumvikanye kenshi avuga ko atakuri kuri mu bishikirizwa n'abategetsi b'u Burundi ku bitero vyegekwa ku gihugu ciwe. Niyo nkuru rero twari twabateguriye muri iki gitondo ya mbere. Reka rero tubandanye n'ibindi bigiye bitandukanye. Inkuru iriko iravugwa cane mu gisata c'agateka ka zina muntu. CNIDH umugwi w'igihugu ujejwe kurengera agateka ka zina muntu watakaje ikibanza wahoramwo ugasubira kuri statut B kubera kwitwara nabi, nkuko rero binashikizwa na Armel Niyongere. Ishirahamwe Akati Burundi rero barashima ko umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu mu Burundi CNIDH waraye utakaje ikibanza c'iteka wahorana ugashirwa kuri statut B. Ikibanza rero atari ciza kuko ata jambo CNIDH uzosubira guhabwa mu manama y'agateka ka zina muntu. Armel Niyongere arongoye Akati Burundi akavuga ko vyatumwe nuko CNIDH wirengagiza ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu rikorwa mu Burundi. Umurwi w'igihugu rero ujejwe agateka ka zina muntu mu Burundi CNIDH wahorana ikibanza c'iteka bita statut A guhera muri 2021 inyuma yuko wari warongeye gutakaza ico kibanza muri 2018. Muge rero babasubiza kuri statut A muri 2021 bibaza ko hari akarusho kumbure CNIDH uzogira, ariko rero baraye bawusubije mu kibanza ca statut B. Armel Niyongere arongoye Akati Burundi avuga ko mu rwi CNIDH waraye utakaje kibanza kubera wirengagiza cane ihonyangwa agateka ka zina muntu rikorwa mu Burundi. Agira ati mu rwego rw'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu mu Burundi CNIDH watakaje ikibanza wahorana c'iteka bita statut A guhera muri 2021. Igihe rero bayisubiza muri ico kibanza c'iteka, amashirahamwe yigenga ajejwe guharanira agateka ka zina muntu twariyamirije iyo ngingo kuko ata kintu na kimwe cerekana ko CNIDH wateye intambwe ku vyerekeye iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu mu Burundi, kuko uyu murwi mu maraporo bamutanga ntiwigera utanga ibitigiri ivyo vyerekana ihohoterwa n'isinzikazwa ry'agateka ka zina muntu canke bakerekana ko atahohoterwa ry'agateka ka zina muntu ryabaye mu Burundi, kandi amashirahamwe yigenga y'agateka ka zina muntu yirirwa arasohora ivyegeranyo ibitigiri vy'umurengera vy'abahohotewe ntihagire n'amatohoza akorwa. Gutakaza ikibanza ca statut A ni ikintu atari ciza kuko iyo habaye n'amanama y'agateka ka zina muntu i Geneve, CNIDH nta jambo uzosubira guhabwa mu manama y'agateka ka zina muntu mu Burundi. Niko rero boba bashikiriza. Bimeze gutyo rero mu gihe kw'itariki ya mbere kwezi kwa kane abanywanyi ba CNL barenga 100 bari gusaba ubuhungiro mu gihugu ca Tanzania. Murumviriza ko ari iyo nkuru ifise aho ihuriye n'agateka ka zina muntu. Umwanya b'umugambwe CNL barenga 100 rero baramaze guhunga Burundi berekeza mu gihugu ca Tanzania gusaba ubuhungiro. Abanywanyi ba CNL rero bakaba bava mu ntara za Gitega, Ruyigi na Makamba, bakaba bagizwe n'imiryango 23. Bakavuga ko rero bahunze agatotezo korerwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu kubabareza igufa, kwicwa no gufungirwa ubusa. Hari kwigenekezo rya 24 Ntwarante uyu mwaka abo banywanyi ba CNL bashika mu karere ka Kigoma mu kurindira ko bakirwa. Nuko rero binandikwa n'ikimenyesha makuru SOS Media Burundi ku rubuga rwacu rwa X yahoze yitwa Twitter, bavuga ko mu ndwi yari iheze ico gihe abanywanyi b'umugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bagira kwijana bari bagizwe n'imiryango 23 bava mu ntara za Gitega, Ruyigi na Makamba bahunze igihugu berekeza muri Tanzania gusaba ubuhungiro kubera gatotezo bakorerwa mu Burundi. Abo banywanyi ba CNL bakaba barishikiye mu karere ka Kigoma mbere yuko bakirwa. Abanywanyi ba CNL rero vyaboneka ko bari barushe cyane, aho bamwe bari bavyimvye amaguru bashonje cyane
abana barira umwanya wose, bakavuga ko rero baraye mw'ishamba ryegereye aho imbere yuko bashika isaha 4 kuw'Imana, heze hari kw'igerekezo rya 24 ntwarante. Nkuko rero bibandanya bivugwa na SOS Media Burundi, abo banywanyi ba CNL bavuga bati twarakorewe agatotezo kubera turi aba CNL bagenzi bacu baraborewe irengero, abandi baricwa, abandi barafungwa ku karenganyo, turasaba gukingirwa. Icegera c'umukuru w'iyo kambi rero yavuze ko ategerezwa gusubira inyuma kubera mu Burundi ata ntambara ari iriyo canke amatati y'abitwaje ibigwanisho, basubiriye inyuma rero naho bazofatwa nk'abaje guhungabanya umutekano w'igihugu ca Tanzania. Yamenyesheje ko rero badashobora kwakira kubera impamvu y'umutekano muke, bivuga bidafise ishingiro. Abo banywanyi rero ba CNL bagize bati ntidushobora gusubira i Gitega, dupfuma dusaba abegereye inkambi baducumbikire, hariho abandi bari inyuma baza bashobora gushika umwanya wo wose. Uburongozi rero bw'ikambi ya Nyarugusu bwaragabishije impunzi z'abarundi ko uwohirahira ngo ahe ubuhungiro abo banywanyi ba CNL azohanwa biboneka. Abo barundi rero bakaba barahavuye bakirirwa bajanwa kuba begeranizwa mu karere kari mu ntara ya Kigoma, mu kurindira ko bandikwa bagahabwa uburenganzira bwo kuba impunzi. Aha duhereje aya makuru twe twabateguriye muri iki gitondo, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho makuru ari imbere. Nkuko rero twabibateguje, turaza kubagezaho ivyashikirijwe n'abantu bagiye batandukanye bavuga ko abantu 6 berekanywe ku munsi w'ejo karibo bagavye ibitero i Bujumbura, atari ivy'ukuri ahubwo ngo ari irementanya ryateguwe n'inzego z'umutekano hamwe n'iz'iperereza mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubigarukako, mwumvirize rero ico buri umwe wese yagiye atangaza muri aya makuru. Nk'uko mwavyumvirije, ni itangazo ryatangajwe na Red Tabara, yiyamirije ivyagiriji vya leta y'u Burundi ibandanya kwagiriza Red Tabara ko ariyo iriko iragaba ibitero mu gihugu c'u Burundi. Turaza gusubira kubana rero, ntimuze gucikwa uyu munsi wose, turaza kubana. Imana ibahezagire.